Je nitwa Mbonabuca Vanessa, nkaba ndi directrice w'Isanamu entreprise. Cette année, tuzotanga plus de coaching et de suivi kuba candidats sélectionnés batatu ba mbere. Donc uwa mbere azoronka donc suivi na coaching durant 6 mois. Donc kuva muri septembre gushika muri mars. Hanyuma uwa kabiri n'uwa gatatu nabo nyene tuzobasohorera. En plus naburya burusho nyene, donc tuzoba twabahaye aka envelope, tuzoba twabahaye muga tuzobasohorera nabo nyene umuziki umwe. Hama uwa mbere nawe akazoba azoshobora kuronka imiziki 5 plus n'ama clip video 3. Urumva donc harimwa kunguko kuri bo no kugira ngo bashobore kumenyekana. Bose barahari, donc uwa kabiri n'uwa gatatu bobo twarahejeje, donc ivyo twari twemeranije. Hama uwa mbere nawe akaba ataraheza gukora mugabo tukaba turiko turakorana nawe, donc nuko gusa disponibilité donc y'umwanya wiwe umwanya wacu. Ahandi hoho ibintu vyo biraceko birakogwa kandi ntaho biraje kandi aracahari, donc nta kibazo, ni juste gusa ko habaye donc ama problème y'umwanya kuri we no kuri twebwe, sinon ibintu vyo vyose umva biracahari. Kandi donc murabizi namwe ibintu vy'umuziki si uno munsi uja muri studio hama umuziki donc acura rusohotse oya, kandi urumva we wafise imiziki myinshi yo gukora, sico kimwe nk'uwa kabiri n'uwa gatatu warafise myinshi yo gukora, donc c'est-à-dire yuko turaceko turakorana nawe. You already know.